urabona ibi bihumbi 80 sawa ibyo bihumbi 80 uzobimuha urabimuha uyu munsi hama twagenda ku muduga ndaguha ibiro 40 by'umuceri n'ibiro 40 by'ibiharage n'akabido k'amavuta mama amererwe neza arogoroye sukogorora kuko ivyo azoza arabironka kirakwezi hama na wewe kubera ko uri muri ako kazi kugira ntuhave na shetani igukorera ko gwave wiga yindi mitwe kandi atayi wari usanganwe na wewe harakantu kakabahasha nzoza ndaguha ubu sinagateganije nagira mbanze nabikubwire kandi unyizere uranzi ko tuyazi tutayaga amasigara cica muzi no musi wagwishe nuku aho uri umwe mbeko myora amaso ubwo n'uburoho reka mandabe reka ibi ni ibintu birebire ndabe nanga ibihumbi 80 ego nkavuye kuyibahega muze ko nzi kuti reka imigisha irikiraboneka atabyo gufyinata aho urabwira ko ejo nzogi gitabazi reka ndagutera aha mu nzu ibiro 80 by'iyi 40 by'ibiharage 40 by'umuceri reka no kumeneka amaso ukofoka ibi byose ni gwacu bivuye gana kada kubwira urazi wa mugore ariko kubura umwana ari munsi ya gatatu umugabo yasigataye ku mutumba wa gatatu hari umuntu abimuzaniye mutama umwe ameze neza gose ego niwe abimuzaniye ngo ndabimushikirize aho ngira ko ivyo biro 80 ari iby'umuntu umwe nogana ivyande nakubwiye kiragana n'ivyo wacu batuzaniye iwacu biri mu nyuma reka none bishikira mu nzu wanje biri mu nyuma kandi we ndazi kurikije uje rero uzoterura n'ivyinyora kanungu gushiri umuntu amajesi gari urinda kubimbaza uvuze tuzoterura byose tumushikirize ko tunatwe ivy'iwacu ejo cyangwa yejo birinjira mbe wamutama wenda kubwire rero ibiri mu nzu n'ivy'iwanje ivyo uri kurantega imisi ngo ivy'iwanje bizoja hanyuma mbanza kujya kubiri iwanje ubesha nakwigisha inama hajya niba ari byijya mugore ntacyo ivyo by'iwacu nabyo nibyaza tuzomuhako ubanza gukura ko 200 by'umuceri 200 by'ibiharage tubisigare hamwe umushiri byo bisigaye aho rero nduhuza hajya nta gukorako ibiki wamutama bakari we numva ubukoze ku muriro udahera umuriro twebwe hari umuriro w'umuntu ariko ararondera ibyo ashira mu nda yesi tuzorondera ivy'iwacu turarindiriye ko yamgeneza ejo cyangwa ejo umutama je kubana n'umutama burya nararambye cyangwa urangora ndakubwiye nti Jesha kujya umukosha ubu rero sinshaka ni kuvuga amajo menshi ahubwo nayo mahera sinshobora kujya umukosha aguma kuri aya mahera kwanza none nayo nayiwiwe none oya shamutama none ibihumbi 10 hari nduhuza twumvikana mu bindi amahera sa yiwacu none aho utambwira banzu urinde ndakubi banzu subize 8 nyene 8 uramuha banzu subize kwanza tuvugane aye wewe aya uratwa amahera ari mabi aya n'umuvumo twogira umuvumo tugira ujya bugabo n'intungane gose igituma ari intungane yemeye gufasha umuntu yabuze n'umwana umugabo yamutaye yagize ibiki none wumva atakora iki ndabizi ko yakoze ivyiza naje ndavyumva kandi yagize neza kumufasha ariko nkaho ni 80 wari kumpamo 40 bijya ujya mucere nkakuramo 200 ujya mu biharage nkakuramo 200 hama natwe ni batudaniye natwe tuzomuhako mugatwe turisama natwe nana nkaho twafu no musi tubanze kwanza twiyoze twiyoze neza we barakurutse urumva mu bisanzwe abarundi bijya bari bazi ubwenge kandi bakiri yose bayizi ngo nta muvo uca ku mwobo ucugira gute indani sivyo none umuvo iyo uja ugashika ku mwobo ucuja gute urasima uca winjira ndani ushaka kuvuga iki rero ngaho zonye zaje ziciye kuri twebwe nisho kwica zibandanya
izibandanya tubanza kuzijyako tuzihereje kuzijyako zikunda kugenda rero zisigaye umwobo wuzuye hanyuma izi wawe zije nzomuha wewe wani ngenda kuzi wewe nzomuha ko nene nizo turi kumwe nakubwije kuri neza ndakuzi banzungeze basi imyaka tumaranye ntituzinanye oya banzungeze wewe ngenda kuzi ocufata umuntu mukanigwe ndasha banzungeze wanzumpe 40 naho umpe 20 nakugeza amonje cyenda kwerekana rindira ibyo wawe nibyaza hanyuma nawe tukugeze urabona wewe barakuroze kera misave misa nibisirize bakuroze kera we nta nisosha gusunika umugabo we nta muntu urimo bakuroze kera yego nibandoge ariko je ndari umusafisi 20 y'ubucere kandi biharage munzu byuziye munzu ndavyemeye wewe ubwo muvuga amajambo pararararararara atakintu na kimwe gitomo yo wewe barakuroze kandi wakuroze ni yakaraga Ibanga ridasanzwe erega wibagiye dafise ibindi ngaha n'ibindi sigaye tora ibi ni biro 200 yongereza kuri ibindi byo gushika ngaho murakoze cyane yego sinzi nuko nabibabwira murakoze cyane nuko ubwira mutamati mani muhezagira Asha ahubwo yari yampaye n'ibindi musenga murakoze cyane yego byakire ngo bitanze n'umutima mwiza kwikoroga mu mutwe ubu rero kira kumwisha azora guharasyo ikwiye nkuko nyene ntari na kimwe kizova Imana yamurungitse n'ukuri Imana ni inkuru yego ati murakoze cyane Imana yahezagire ubwo butumwa burashitse nta kibazo na kimwe kizobamwo uti turaryohewe n'ukuri ndamubwira byose byuvuze byose ndamubwira kandi yemeye neza kira kumwisho nuko nyene kuko agomba nyene abone kuri mu bandi atamutima mubu ufise wikure mu ivyo bintu kubona ko mumango uri wenyene ari abandi bagufitiye impuhwe bashaka kubaho wowe n'umwana wawe mubeho neza nivyo yifuza ko ari kuvyo vyoba ni wigunge uri nyakamwe uri kumwe n'abandi murakoze cyane mu sawa nabwo ubutumwa mbwiye ndabumushikiriza ko yego yego murakoze yego aho mu kwezi kuza Ibanga ridasanzwe Bite wangu ni sawa reka shanje wa mavunja asigaye ningorane je nyene naje nakuyemo abiri ukuntu rero tukurya reka ndagushimire wangu ejo vraiment bijya bintu wamaye vraiment nashimye ariko gasauda wowe ubona ko je shobora kuronka ikintu nka kwima nukuntu wamfashije reka ahubwo byihoze nzokwima ico ntafise nukuri kwima none mbwira mbega wabikuye hari umugira neza umwe umugabo mbona ko nyene afise amafaranga niwe aza kudufasha yarambwiye ngo ninkenera ikintu cyari cyo cyose nje kwa ntuze Abed ngo umwana agwaye cyangwa nkene icyo nkeneye nzojya ngisanga hari hana amafaranga menshi nukuri ko Imana je umugama je ngira ngo ni Imana gusa ni nyinshi Imana usanga ari Imana nyene je narakubwiye mugenza yanjye dusenge tuje ku mavi raba gusa ku Imana idutumiye umuntu ntazi sinzi naho avuye kuza kumfasha gusa tugiye guhiriwa kwenda ajya gufashije we abafashije nanjye kwenda tutoshobora maze kukubwira ko nzokwima icyo ntafise byose tuje tubisangira umugira neza Imana imwezagira neza Imana imwezagira kandi mwongera imigisha yego rero umuntu mwiza Ibanga
Ridasanzwe. Yego. None iyo mayirungi igeze he? Banguka. Sawa. Oya, ibyo byasi ibyo naramaze kubihekanya ntacyo byatanze ibyo reka byihoze. Wendanira mayirungi. Sawa. Nibiki ko mbona uguma wikiwe ikibazo nyuma. Ariko urambaza ngo ufise ikibazo nyuma kandi ubizi. Ikibazo ufise we ntacyo uzi. Byarekana navyo. Ntiyose nko guhangayisha umutwe. Byose manitse kubikora. Gute bitumpangayisha umutwe? Gute bitumpangayisha umutwe? Ça fait 3 mois. Tugize mariage, mais c'est foutu. Je suis foutu. Uje imbere y'Imana ivyo byose bizohera. None ukagenda ubishikiye wenyene. Bizohera uracari muto uzohera. Oya erega ikibazo wowe ntiramenya susi wanje. Susi wanje nukuntu ijoro ryose urara urukurarira. Ega je marira yawe je ni yatuma je nagimbura amahoro. Biriza. Jewe nta kibazo wene wihangane. Negashangirene. Zovyemera uko biri. Umbwe ngo nubwo bimbabaza bikandusha mutwe nkumva gahinda mugabo ifa ko ndavyihangane. Umbwe ngo nihangane rega peut-être banza wowe wihangane. Wowe utarize na je bice bima inguvu. Ariko wowe waramaze ukwengana kwawe kwaraheze. Ushaka na je nihangane gute? Rero nguma ndakubona nguma wicurikiye buri saha buri musegonda iyi nzu uzosanga mengane nk'umwijima ntacyo tumariye pe. Gerageza wihe mahoro zose ne bukebu. Ariko nguma wicurikiye ngaho suzo uzanye umuti. Jewe ntugira ikibazo. Tubonye ino miti dore ko akora mu Bushinwa bibandanije byaha cyatugenda mu Buhinde numva ngo baratukora neza. Ano ubona ko uri bafite espoir yuko bimufasha kuzogenda neza kweli. Mu Buhinde barazi kuvura. So reka tugende mu Buhinde naho barazi. Umuntu hari nimvira ni barakaroge. Ntangwa ritagira umuti bato kuvura nta kibazo. Yego natinda tiko abintera agahinda bikamba bataprema. Mugabo nta kundi ko biri uko no kuvyakira uko nyene gusa tubiha amasengesho dusenga Imana tuyizeye byose zobiheza. Bene ho ndakubaze basi. Na mugabo wowe warakundanye nawe ama ukamukatira ukamukupira amatara n'umuriro. Bikamubabaza amagaca acha kundogesha. Nta musi numwe je nta mungu twe twakundanye. Nta mungu twarbike twinjira mu rukundo. Mugo wewe uraraba neza. So nta mukobwa mwarigeze gukundana nta nyoni waba warateye amabuye nta kintu na kimwe warakoze kibi cyotuma umereka uko. Sheri iyumvire neza. Kwambaza ibibazo nk'ibyo inyoni none wowe uteye amabuye inyoni. Hari igiherega mu migani ya kera bavuga ati nguteye nk'inyamanza gukayinguka yica ngo wacu uvunika amaguru kagira iki urumva cyangwa kwagwara izindi ngora zitandukanye. Nivyo mbashaka ndakubaze neza. Nta kintu kibi waba warakoze we mu buzima bwawe cyotuma umera gutyo. Kuko iyo ni ingwara imwe ikomeye mbi kandi mbi ibayeho uzi ebana iyo onya kugira nkene umugore yihangana atari nka jewe biragoye. Iyumvire neza kandi ndakwingiza. Nta kintu kibi vraiment waba warakoze wewe. Tuvyihoze ivyo.
sheri ntakuvyihoza wewe iyumvire neza bashi twizere yuko petetre ibyo mu Buhindi bizokunda nkusogoma wicurikiriye abaganga bakomeye barahari telefone ntuzeya kadoyi anzanire ntuzeya mayirungi nufise na mayirungi nanyi irafasha ntacyo tubaza kugerageza umwe turabe ngire no musi ngo yataje ntugire ikibazo rero ngo wicare mu nzu kwanza ndya zahiye ufungure none gasha yo apeti no ikura igana erega nundi utari urapfa umuntu ajya kugira beho nta apeti mfise vraiment ya urayirondera none niyongora kitari ko nzitari bukira no muzi cankwe jo Ngoko ndakubona sindi ko ndabona oya tutagiye hariye tena kumbwira uko ni urabona nawe cyuye ndakwica gute wewe bireke tubivemo basi byo nta ingoma nzugende urawutujya ushure ukore ku munwa ibyo bindi navyo ni hanyuma ngena ndaje Salman. Mbona mpagaze kubwo ati bogari kabisa kumbe fake housing. Ibanga ridasanzwe.